BTV Burundi presents B News. B News. B News. Nimenya ndi kumwe na Yesu azombera Imana mu bihe bigoye. Wow, sinzigera ntinya. Regis turaguhaye ikaze. Yego murakoze Meze cyane. neza. Yego ni Antwa nizere ko ari irya mbere uje hano muri Yego cyane irya mbere. Niteka n'umunezero udasanzwe Yego. kubakira hano muri studio za BTV. Yego. Murashobora kuramutsa abakunzi ba BTV. Yego turamukije abakunzi ba BTV bose aho bari abaherereye. Yego. Ku muntu atabazi murashobora kumwibwira. Nitwa Regis Nimenya. Nkaba umucuranzi n'umuririmbyi wa gospel. Akuza gitari bass neza cyane. Kandi aririmba neza gose. Hari indirimbo ya mbere yaririmbye yitwa Nzobaho, ni indirimbo yakunzwe cyane na cyane ku bafanzi bacu, abakunzi bacu barayidusabye kenshi, twarayiberetse kenshi hano, turakunda kuyibereka. Ni indirimbo iryoshye cyane. Iyi ni indirimbo igira kabiri sohotse. Yego cyane. Yitwa gute? Yitwa Sinzigera Ntinya. Mbega Sinzigera Ntinya n'ubuhe butumwa burimo ku muntu yumvise indirimbo iramaze iminsi mike cyane mugabo ntiyatahura ni igiki muri Sinzigera Ntinya? Ni indirimbo ihamagarira umuntu kwiha gutinya ofete. Tubaye mu bintu byinshi bituma ubwoba bugwira mu bantu, mu mitima y'abantu, uravye ibyo isi ikacamwo, ibyo n'ubuzima bwa misi yose buratuma umuntu yumva afise ubwoba bw'ejo, ubwoba bwa kazoza. Ako kandi ubwoba ntibuva ku Mana. Yego cyane. Yego umugabo burahari. Yego. Donc indirimbo yatumbereye ku bantu bafise ubwoba, ibahanura iki abo bantu bafise ubwoba babandanye biherereye? Oya, ni kubabwira ngo bahagarare ku ijambo ry'Imana kuko ibitero by'iyo ndirimbo ni byo muri Zaburi 121. Bavuga ngo ndangamiza amaso ku misozi, ugutabara kwanje kuzovahe, ugutabara kwanje kuzoba kuhora yari ijuru n'isi. Ntukagire ubwoba, Imana iri kumwe natwe. Wizere Imana, ntugire ubwoba. Ibintu byose mu buzima bwawe byo kanga byotuma ugira ubwoba, ntuze wigire ubwoba. Imana iri mu ruhande rwawe. Kuva indirimbo isohotse Regis, hariho ukuntu wari witeze ko abantu bazoyakira, mbega uno munsi bigeze hehe? Ukuntu bayakiriye niko wari uziteze? Yego, ndashima cyane rwose ku bakunzi b'ibikorwa turiko turakora muri kino gihe. Ndashimira ku bashobora kuyiraba ku rubuga rwa YouTube aho iri. Hariko video yayo byasohokeye rimwe. Turashima ariko badukurikirana kuko biko bigenda neza cyane, tubona yuko indirimbo muri kumurayikunda kandi ikirabahezegira cyane rwose. Yego. Arashimiye cyane abakunzi mutigera mwirengagiza ibikorwa vyiwe. Iyi ni indirimbo igira kabiri, umaze gusohora indirimbo zibiri zose zifise amasanamu. Imbere yuko utangura kuririmba twari tukuzi nk'umucuraranzi avuza gitari bass, nivyo? Yego cyane. Mbega ubu bimeze gute? Wace winjira mu kuririmba, vyahereye he? Uracabandanya uvuza gitari bass no kuririmba ubikoreye rimwe cyane? Yego, ndacabikora cyane. Yego, muri kino gihe tuko turakorana n'umugwi ukomeye ngaha muri iki gihugu, Redemption Voice. Yego. Ndavugiriza, hari n'abandi dukorana mu ma studio canke mu bindi. Yego. Birakorohera gushobora kuba ubikorera icyarimwe ibyo byose? Byoroshye cyane mugabo mwabironka umwanya ntobihera kuko ingabire isaba ko guma uyifururanya. Regis, ni indirimbo imeze neza cyane, Sinzigera Ntinya, ifite amasanamu meza. Hariho abo tubona benshi bagiye batandukanye bagiye baragufasha muri clip video. Mbega muba hariho intambamyi wagiye urahura nazo? Igikorwa tubona cyasohotse kimeze neza, imbere yuko gisohoka uriko uragitegura kugira dushikire kimeze neza, n'izihe ntambamyi wahuye nazo? Challenge umuntu agenda arahura natwo dushaka ko umuntu ahagarika igikorwa muga ntagihagarike. Wozi tubwira nka zitatu?
yego icambere cama gikunda gushika kenshi ni uburyo hari igihe nyene usanga uburyo si kubwa clip clip niyo itwara uburyo bwinshi hari igihe rero usanga gukoranya abantu gukoranya ibikoresho ikibanza ukoreramo ugasanga nticoroshe ico vyama kenshi kirakunda gutuma ibintu biteba yego na studio hari igihe usanga bivanye n'amagahunda ugasanga navyo nyene birabitebeje yego nivyo birimo kabisa birimo uburyo bwarakoroheye naramutse bafashe yego usanzwe ufise management abantu oya sindayironka zose ni wewe jewe gushika ubu ni jewe mugadi ndizeye yuko mu gihe kiri imbere nzokorana na management Regis uyu munsi urikorana nta management ufise n'abantu bagushigikira ni kuvuga igikorwa cawe cose haba uburyo urisopa haba ivyiyumviro haba ikintu cose mbega urumva yuko biryoshe cyane usumvya umwe afise management canke wowe urifuza management ndayifuza kuko natwe bitoroshe na gato numva bisaba ko aba ari wowe ukora ikintu cyose ni wowe uvugana byose aba ari wewe n'ibyiyumviro byinshi usanga ari wowe ubizana hageze rero tubonajeho kikiri ikibazo kuko ntuba ufise abo utuma gukora ibi n'ibi byose urabyiyumvira ukabikora bakunzi bacu turi kumwe hano na Regis arifuza management nta muntu n'umwe atifuza gushigikirwa murabizi aho umuntu ari hose yoba ageze aba akeneye gushigikirwa abaririmbyi ibikorwa bakora ni byinshi cyane haba ivyiyumviro ibintu byinshi uburyo baba bukeneye ni kuvuga baba bakeneye gushigikirwa Regis iyi ndirimbo yakorewe hehe haba amajwi amasanamu yego amajwi yakorewe muri studio yitwa Cheche Music ariyo ikoreramo Mark Kibamba akaba azwi cyane nk'umupianiste yarakomeye mu gihe giheze hama ubu akaba ari umuproducteur yego niho yakorewe na video oya video yakozwe n'umuproducteur yitwa Ish yitwa Fiston mugabo akazina yake k'umwuga ni Ish okay wow turacyari kumwe na Regis ndacyamubaza kandi ibibazo uyu munsi aho ugeze mu muziki cyane cyane wa gospel usanzwe ukora hariho intambamyi ugenda urahura nazo hari abantu muhura bahagutera intege hari abandi bakubwira ati ibyo bintu ntaho bizogushikana ese uno munsi umuziki wa gospel iki gikorwa usanzwe ukora kiragutunze canke ni just abantu baryohere gusa kuri wewe kikumara iki hanini jewe ndabikora nk'amagaro ego kuko ushatse kubikora nk'ibikwinjiriza mu ntango waba usanga wabihebye mugabo kuko urumva nta muri iki kino gihe sindashobora kubikora nko kwinjiza amahera mugabo ubu ndashaka nk'umuhamagaro ego nzobana naye ari umuhamagaro mugabo muri kino gihe nta na kimwe kinjira umuhamagaro okay hariho amafaranga menshi uba wasohoye kugira ngo indirimbo dushobore kubibona imeze uko isa amasana mu meza cyane eske uba wumva muri wewe ego ubiko urabikora nk'umuhamagaro mugabo iminsi yose dukora ikintu twifuza amafaranga asohoye nimba ari menshi ndakeneye ko agaruka kandi kubw'ino mpano Imana yampaye ibyo rero iyo hageze igihe ukavyiyumvira uba ukicumva nyene kuri kurakora ku muhamagaro gusa canke harimo no gukorera kuri impano wahawe kugira ngo ushobore kugutunga itunge n'umuryango wawe yego ntibyo babiri bishoboye kwinjiriza naco kirankuraje abantu kuko ari umuntu uzamva kubajije ngo none ndi bikurikirana ibyari ukapenga nyene uvyonda mugabo ntibyoroshe mugabo Imana burya iyo ihamagaye umuntu iratekanya abantu bamufasha mu nzira yego hama Regis nihe migambi afise mu mwaka w'ibihumbi 2022 umugambi uhari nuko nzobashikiriza ibindi bikorwa biri mu gukurikirana bigize indirimbo nyene natanga gusohora uyu mwaka yego ndibaza yuko zizobashikira vuba
yego n'iya gatatu iri mu nzira n'izindi mu mpera y'umwaka. Regis haraheze igihe twavuga ko ari gito oya indirimbo nzobaho indirimbo yawe ya mbere imaze gusohoka haraheze igihe mbega biva kuki nihe mpamvu ituma indirimbo ushobora kwitanga haheze igihe haraheze iminsi itari mike tuce tubona iyindi sinzigera ntinya nihe mpamvu ituma ushobora kuduha indirimbo utema? Burya indirimbo gukorwa kwayo ntibyoroshe hege biteba bivanye na disponibility ya studio canke gukora amasanamu urumva rero byinshi byose bikoranye biratuma amatariki yegera inyuma hama hakabaho kame n'ikintu cy'uko ukwiye kureka abantu bakanza ya mbere bakabanza bakayimenya bakabanza ikabashika mu mitima hama ugasora iyindi. Ariko kandi ni cya kindi nyene twama tuvuga kugira ngo ushobore gusohora ikintu ciza kandi cy'agaciro kandi kiza gisa neza kimeze neza cyane ajyo majambo baduha barabanza kwiyumvira ni kuvuga kugira ngo utange ikintu ciza urabanza kwiyumvira kuri ajya majambo. Guys, iyo tuko turumviriza amajambo y'indirimbo kanaka uramenya ko aya majambo ari meza cyangwa atari meza. Hariho abo yigisha hariho abafasha hanene aba bakora kugira ngo ajye amajambo batubwira agire icyamara kuri twebwe. Iyi ndirimbo sinzigera ntinya dusiguriye igituma ubutumwa buri mu ndirimbo wewe utinya ntugire ubwoba ntongere kugira ubwoba kwera ubwoba uva ku mugwanizi izera Imana bige byose izobikora. Ubu n'ubutumwa bwiza bushobora gutuma wa undi agwaye aremze akira rero biba bije kugira ngo bidufashe. Niyo mpamvu rero Regis yatubwiye ati biratuma mara akanya atari gato bigashikanye. Urumva Regis turakeneye utubwire utuganirize umwanya ni gwawe hari icyo wifuza kumenyesha abariko baragukurikirana arico wifuza kubasaba cyangwa kubahamagarira umwanya ni gwawe? Cyambere nuko indirimbo boziraba bakadishikira nimba hari abataragira atarafyanda kuri sabone kuri umwanya uraza gushobora n'ama platform ukoresha mugabo ni indirimbo zavuye muri experience y'ubuzima bwanje. Ya mbere ivuga ngo nzobaho sinzopfa nzobaho namamaze ishimwe ry'abazutse nayo ikavuga ngo sinzigera ntinya. Murashaka kwica yibaza ati none watinya gupfa canke icyo watinya n'igiki? Kurumva ya mbere ivuga ngo nzobaho. Indirimbo rero zavuye mu buzima muri experience yanje n'Imana aho naciye mu bihe bitoroshe muri 2020 ndagwara umwaka wose ntashobora guhagarara iminota 5 ntashobora kuja aho nshaka cyari ikigoye cyane aho byasabye ko niyakoresha kuja mu Imana aho atakindi na kimwe cyari gihari cyo gufata kugira ngo nshobore kuduza ukwizera kwanje. N'icyo gihe niho hariho imirongo yo muri Bibiliya nasoma ngaca nandika donc niho nakuye indirimbo. Indirimbo zifise icyo zivuga ku buzima bwanje yego cyane. Okay, hama ni giki usaba abantu bari baradukurikirana? No basaba kubona yamuteye intege abaririmbyi mu kubakurikirana ibikorwa byabo mu gusharinga mu gupartager ibikorwa byabo ku marezo sosiyo Facebook, WhatsApp, YouTube hose kabisa. Yego mudufashe uwo mushoboye gushikira mushikire mu buryo bugaragara navyo nyene biradufasha cyane. No masengesho turabasiga mu bande mudusengera ko ikiba nicoroshe kirakenera ingufu nyinshi. Urashobora kutubwira imbuga usanzwe ukoresha kugira ngo umuntu ariko aragukurikirana yifuza kugushigikira ashobora kugushigikira byoroshe? Yego ndakoresha Facebook, Instagram na YouTube hose ni Regis Nimenya. Regis Nimenya. Yego murakoze namwe. Murakoze cyane kwita ubutumire bwacu karibu n'ikindi gihe. Yego murakoze cyane rwose. Yego abakunzi bacu twari kumwe na Regis Nimenya umwanditsi w'indirimbo nzobaho sinzigera ntinya n'indirimbo ziryoshye cyane. Jya kuri channel ya YouTube yiwe umushigikire wumvize n'uturimbo twiwe turaryoshe cyane natwe turahari
kugira ngo indirimbo zore tuzibaha muziryohererwa cyane. BTV Burundi presents B News.